Tekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV aho herereye hose muri uyu mwanya ndaguhaye ikaze muri uyu mwanya ho makuru agezweho turaza kwibanda kuri General de Police Alain Guillaume Bunyoni ndaguhaye ikaze aho woba uherereye hose waba dukurikiye uri mu gihugu c'u Burundi waba uri mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure ndazi ko mubandanya kudukurikira ndabahaye kaze tubatohoreza inkuru ziba zivugwa cyane mu gutungane agateka kazi na muntu bivugwa cyane mu kibano muri politike mu mutekano n'ibindi bigiye bitandukanye harimo n'ivyo turungikirwa n'amasoko yacu dufise hirya nino mu bice bitandukanye no mu nzego zikomeye ibitangazwa n'abategetsi bikorwa nabo n'ibindi bitandukanye tuba twabatohoreje mukabisanga kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV muri umwanya rero inkuru igezweho iriko hiravugwa cyane ni irabana n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni kugeza ubu ivyaha rero yariko aragirizwa vyari bitanu ariko hiyongeye ko ikindi caha kinakomeye gusumba ibindi vyose ese ivyo bavyagenze gute ni mugihe rero kuri uyu munsi uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere yaringutse imbere ya sentare Ntahinyuzwa yashashe mwibohero rya Gitega Bunyoni hamwe no muburanira rero babandanije gusaba ko yoborana Gidegembya akavuga ko afunzwe nabi kandi ko afise ingwara idakira isinzikaje amagara yiwe ibyo byose rero nubundi akaba yari yabisabye mu rubanza ku ncuro ya mbere akaba rero yasubiye kubisaba yagirizwe rero icaha gikomeye nicaha kivuga ko yagerageje kugandagura umukuru w'igihugu ese ivyo vyashikirijwe no buranza rwiwe byoba ari ibihe ndagusaba rero kugira mu kanya gatoyi ntuze gucikwa Chona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose edushikiriza Reka tubibutse aka kantu kuwa 13 Rusama 2015 Colonel Desire Uwamahoro ari mu bafatwa n'ubutegetsi nk'intwari zananije bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza muri Rusama 2023 Colonel Desire Uwamahoro nawe yari mu bohero rikuru rya Gitega ubu akaba ari muryangonzi ndetse n'urubanza rwiwe rubera rimwe n'urwa Alain Guillaume Bunyoni ubutegetsi rero bwamwagiriza ko yaraherutse guhakwa gutembagaza ubutegetsi yifatanganije na General Alain Guillaume Bunyoni amakuru y'ibanga ahanahanwa mu begereye Perezida Ndayishimiye avuga ko Colonel Desire Uwamahoro ari we yari kurasa Perezida Ndayishimiye kuwa mbere Rusama 2023 Bunyoni akaca afata ibintu mu minwe nkuje gusubiza ibintu mu buryo niyo mpamvu Perezida Ndayishimiye yavuze ijambo ry'umunsi mukuru w'abakozi ku itariki ya mbere Rusama yambaye gilet pare-balle munsi y'ishati Ikigezweho rero umuvugi wose wa sentare Ntahinyuzwa yigeze kuvuga ko amatohoza aracabandanya kuvyagirizwa General Alain Guillaume Bunyoni nimugihe rero yariko yishura ku bibazo vy'abamenyesha amakuru ivyaha bitanu rero Alain Guillaume Bunyoni yahora yagirizwa ubu hiyongeye ko n'ikindi gikomeye bitanu rero yahora yagirizwa imbere nibijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kwiha inyungu atari kuriwe mu gihe yari mu mabanga y'igihugu gutunga ibigwanisho atabirakuriwe hamwe n'icaha cyo gutuka umukuru w'igihugu cyo rero vyari ivyaha bitanu kuri uyu wa mbere rero uyahoze ari umushikiranganje wa mbere yarengutse imbere ya sentare Ntahinyuzwa yashashe mu ibohero rya Gitega kuvyaha Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere akurikiranwa ko hiyongeye ko kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu caha rero cashikirijwe n'ubuserukira mushikiriza manza kizigenzo wa Republika ku ncuro ya mbere kugira ngo asigure igituma Alain Guillaume Bunyoni yoguma afunzwe ku itariki ya 13 Mukakaro 2023 umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yamenyesheje ko umushikiriza manza kizigenzo wa Republika yasavye ko wakongerezwa ikiringo cyo gutohoza ku mabi yagirizwa uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni vyaha vyiwe rero birabandanya n'ubundi gukorwa ko amatohoza ari nayo mpamvu rero bituma
hamwe n'umuburanira Bunyoni yarasavye ko yoburana yidegemvya ariko akavyankirwa gusa rero bikavugwa ko afunzwe nabi kandi ko afise ingwara idakira isinzikaje amagara yiwe akaba yasubiye gusaba ko yoburana yidegemvya. Abajijwe rero niba ivyaha byose yagirizwa yoba yabikoze wenyene, umuvugizi wa sentare Nahinyuzwa yavuze ko icaha gikorwa n'umuntu ku gatwe kiwe ariko akavuga ko n'ibindi bikirindiriye mu gihe ayo matoza kibandanya gukorwa n'umushikiriza manza kizigenzura Republika. Mu gihe rero ari ibisanzwe ku mupolisi wo ku rwego rwa generale gutunga ibigwanisho, wavugira sentare Nahinyuzwa yamenyesheje ko Alain Guillaume Bunyoni we yagirizwa gutunga ibigwanisho birengeye ivyemewe gutungwa n'umugenerale. Gushika ubu rero akaba yemeza ko amategeko n'ubundi ariko arubahirizwa mu bijanye n'iyo dosi ya generale Alain Guillaume Bunyoni y'abapfumukeko hamwe na Desire Uwamahoro. Bose rero biri kuburana ku munsi umwe kuko banagirizwa n'ivyaha bimwe bakaba baranafatiwe mu gihe kimwe. Ni inkuru rero tuza no kubandanya gukoraho n'amatoza kugira ngo tumenye vyose vyabereye mu rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni mugihe rero yarenguka imbere ya sentare Nahinyuzwa yashashe mu ibohero rikuru rya Gitega. Reka rero aya makuru tuyabandanirize ngo yafatiwe Alain Guillaume Bunyoni birabujijwe gutora canke gushira amafaranga ku makonti ya Alain Guillaume Bunyoni ari mu mabanki atandukanye, bikaba biri mu ikete ryo kuwa 14 Myandagaro. Umushikiriza manza kizigenzura Republika yandikiye umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Leonard Manirakiza agasigura ko ari ukugira amatohoza agende neza ku bijanye n'ivyo uwo ari umushikiranganje wa mbere yagirizwa. Kabasanzwe yagirizwa rero ivyaha bitanu ariko uyu munsi nkuko twabibabwiye mu makuru duhejeje kubahereza nuko mu vyaha Alain Guillaume Bunyoni yagirizwaga n'ubundi hiyogeyeho kimwe cyo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Mu ntara ya Kayanza n'ubu ntiharaboneka musitanteri mushasha wa komine Kayanza, ibituma hariho n'imirimo imwe idindira. Mugihe rero musitanteri wa komine Kayanza yabogojwe mu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kugenekezwa 28 Myandagaro 2023 musi ku wundi misi 50 irabo umwe irakwiye atarasubirizwa. Gushika ubu komine rero ikabirongowe n'umusitanteri w'imfatakibanza yahora ari umunyamabanga nshinga bikorwa ntayegayezwa. Mugihe rero ikarata karangamuntu zibwirizwa gusinywa ko na musitanteri tari w'imfatakibanza, bene gihugu bitura ibiro vya komine Kayanza bakeneye izo karata bamenyesha ko baca barungikwa kuzirondera mu zindi komine ziberegereye nka Muruta, Gatara na Kabarore. Bamwe muri abo bene gihugu bakaba bamenyesha ko bituma bafata ingendo ndende gutyo bigatuma bamara n'umwanya munini atagikorwa c'iterambere baranguye. Bandi rero bakavuga ko bituma bakoresha amafaranga mu kwiyunguruza kandi iyaba izo karata ziriko ziratangwa muri komine Kayanza batokwiriwe barakoresha ubwo buryo. Ivyo rero ngo bituma basubira inyuma mu iterambere. Hari n'abandi rero bahitamo kurindira igihe inama ya komine Kayanza izoterera musitanteri mushasha. Kuri ico kibazo buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicisha yarahumuriza bene gihugu muri komine Kayanza kavuga ko vuba musitanteri yo komine agiye kuboneka. Mumenya ko rero hari n'abandi basitanteri bakuriwe rimwe n'uwa komine Kayanza batarasubirizwa, abane nk'wa komine Mukaza n'uwa komine Busoni. Mutimbe iyo musitanteri bishitse agakurwa bica bigenda gute? Tegeko nomero 1 ryo ku wa 19 Ruhuhuma 2020 ihindura bimwe mu bitegekanijwe n'itegeko nomero 1/33 ryo kuwa 28 Munyonyo 2014 rivuga ibijanye n'itunganwa ry'intwaro mu makomine. Mu ngingo yaryo ya 20 rivuga ko mu gihe ikomine itagira umusitanteri biturutse ko wahora yahagaritswe muri ayo mabanga kubera amakosa, nama ya komine citora wundi mu minsi 30 ikurikira iryo hagarikwa. Muyandi makuru rero ca kigo co mu Cankuzo kizokwakira abana bari mu buzima bwo mwibarabara kiza kiri ku kivi. Abana bagera ku 256 bari mu buzima bwo mwibarabara ndetse n'abakenyezi 16 baramaze no gushikanwayo. Uko bishyikirizwa n'umushikiranganje byo bujejwe harimo umutekano, igikorwa rero nticagarukiye aho gusa kuko n'ubu kirabandanya. Akarero rero nako mwijoro ryo kuwa 14 rishira wa 15
Gitugutu 2023 aho abajejwe intwaro bari kumwe n'inyamiramabi ba komine Ntahangwa na Mukaza bagira umukwabu mu bibanza bitandukanye. Muri komine Ntahangwa umukwabu wabereye mu masoko ya Kotebu no kwa Siyoni. Umukwabu rero bakaba hafashwe abantu bakuze 35 bari munsi y'imyaka 18 bagera kuri 31. Hari abana bari mu buzima bwo mwibarabara 24 n'abatagira aho baba bashika kuri 40. Muri komine Mukazo umukwabu rero wabereye mu mazone ya Bwiza na Buyenzi. 75 bafashwe batagira aho baba bakaba bajanwe muri komisariya ya Mukaza. Abana bari mu buzima bwo mwibarabara 55 bakaba babaye barajanwa mu kigo cirindiriro Mwijabe kugira ngo baze barungikwe mu kigo cabagenewe mu Cankuzo. Pierre Nkuriki yavugira ubushikiranganje byo bujejwe harimo umutekano hari nabwo buriko bushira mu ngiro ico gikorwa. Amenyesha ko ubu ico gikorwa gitandukanye n'ibindi vyahora bikorwa aho abo bana bwaca kabiri bagatanga ya mamodoka y'abadugana gushika i Bujumbura. Kagira ati ubu hirya modoka ibajana mu kigo cabigenewe aho bacungwa bagakorerwa n'ibindi byinshi. Kiriya gihe rero babasubiza iwabo iyo baje bava biratandukanye. Kubwa Pierre Nkurikiye ico gikorwa rero kizobandanya gushika bashikiriye n'ihangiro bihaye aho atamwana numwe asigara mwibarabara mu gisagara canke mu bamwe biyerereza batagira aho baba ndetse atamuntu numwe yasegerereza azoba kirangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ese murumva iryo hangiro muryumva gute? Ubwo rizoshirwa mu ngiro vyoroshe? Nawe ubwawe terera iciyumviro cawe muri commentaire. Amakuru rero abandanya kuvugwa cyane umenyesha makuru ku isi yose nuko ingabo za Israel zakomeje gusuka rusasu mu karere ka Gaza kuri uyu wa mbere nyuma yuko inzira y'ibiganiro bigamije guhagarika intambara no korohereza abanyamahanga kuhava binaniranye. Abatuye rero muri iyo ntara ya Gaza bavuga ko ijoro ryose basiwe n'ibitero vy'indege z'intambara kuri uyu munsi wa 10 intambara itanguye. Mwanyi w'umuhuza TV ndabakengurukiye cyane ko mwakurikiye ya makuru ntimuze gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye twabatohoreje nkuko muza kubikurikira mu yandi makuru tuza agushikiriza. Ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza kuri imbonesha kure y'umuhuza TV. Mane bahezagire.